muri nyange pe. Tugorora ibiganza byacu. Haleluya. Turi mwisi ariko ntiturabisi, turi nyange pe. Twebwe murumvise impera yacu. Impera yabumviye Imana murayumvise. Oh, twebwe twama tujya mu majambo y'Imana, tuvovota mu majambo y'Imana. Imana iratugaburira, Imana iratugendera. Hajya ndiko nasenga ndangamize mwijuru ndabona Imana ikangendera ikambwira ngo hariya, ikambwira ngo hariya, ikambwira ngo hariya. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Oh, nobagaburira ingano zisetse neza. Nobahaza kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Kandi Imana iradutsindira basi. Oh, kuko tuyumviye Imana iradutsindira basi. Twebwe ntiturindiriye ibihano, oya turindiriye impera. Ku munsi turya umutima usetse neza. Ku munsi turya kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Ku munsi turatabarwa. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nishimwe. Reka rero ndabahe kaze mu ijambo ry'Imana Imana yampaye ngo dusangire. Turisome muri Zaburi 81, dusome duhereye ku murongo w'13. Icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje kubabarwanya. Abansi buhoraho bakamwunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Imana idufashe. Nagomba ngo turabe mu gitabo c'Abaheburayo mu gice c'10, dusome ku murongo wa 26. Mu gitabo c'Abaheburayo mu gice c'10, dusome ku murongo wa 26. Kuko namba dukora ivyaha ibigirankana, kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, nihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha, ariko haba hasigaye kwitega n'ubwoba no gutsindwa n'urubanza no gutega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Ukengereye ivyagezwe vya Mose, ivyabona 2 canke 3 biramwicisha atakigongwe. Mugira ngo umuntu ntazoba kwiye guhanwa birushirije cane asiribanza umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari gihumane, agacokora mpwemu w'ubuntu. Kuko tuzi uwavuze ati, uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, kandi uhoraho azocira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Imana idufashe. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana tugiye kwibukanya kuri uyu mugoroba, kuko ijambo ry'Imana no kwibukanya. Aha tuvugana ku majambo y'Imana afise intumbero zibiri. Aha tuza kuvugana ku mpera izohabwa abantu bumviye Imana, kandi turabe n'ibihano bizohabwa abatumviye Imana. Twebwe twarahamagawe n'Imana tuja mu rugendo ruja mw'ijuru, ubu turi mu rugendo ruja mw'ijuru. Kandi iyo tuja hariya mw'ijuru turafise impera tuzohabwa y'ivyo turiko turakora hano mw'isi. Ivyo dukora hano mw'isi si ivy'ubusa, Imana iradufitiye impera izoduha hariya mw'ijuru.
kandi iyo mpera izoyiha abakoze neza, abakoze ibyiza. Hanyuma kandi n'abakoze ibibi nabo bari n'impera yabo. Iyo mpera yabo si nziza, ni ibihano, ni igihano. Iyo rero tusha twumva igihano twumva kubabara, ariko iyo twumva impera twumva umunezero. Yesu adufashe. Hano yavuze ngo icompa abantu banje bakanyumvira, icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Aha muri aya majambo y'Imana yanditse mu mazaburi, tubona yuko iyi zaburi yaririmbwe na Asafu, kandi muri aya majambo y'Imana yari afise intumbero yo gukebura abantu kugira ngo bumvire Uhoraho, bumvire ivyagezwe vy'Imana, bumvire Imana, hanyuma Imana izobahe kuramba ibihe byose, kandi Imana izobahe gutsimbatara mu vyagezwe vyayo n'amabwirizwa yayo. Ijambo ry'Imana rero hano rivuga ngo ezi icompa abantu banje bakanyumvira, icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Icompa abantu banje bakanyumvira, icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Abantu banje banyumviye, abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, vyoba ari vyiza, ni Uhoraho Imana yavuze. Ese icompa mukumvira Imana, twebwe abakozi b'Imana, namwe bakorera Imana muri mwebwe, namwebwe mwumva ijambo ry'Imana. Imana iragomba ko tuyumvira twebwe twese, uhereye kuri jewe no kuri mugenzanje no ku wundi muntu wese. Imana iragomba ko tuyumvira. Turi hano kuko twumviye Imana, turi hano kuko twumviye amabwirizwa y'Imana, turi hano kuko twumviye ivyagezwe vy'Imana. Ese icompa abantu banje bakanyumvira, ese icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, mu nzira z'Uhoraho, notsinda abansi babo vuba. Haleluya, haleluya. Notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje kubabarwanya. Ahandi naho havuga ngo kubarwanizi babo, nohindurira ukuboko kwanje kubarwanizi babo. Ngiyo mpera rero y'abantu bumvira Imana. Bene data, twumvira Imana. Abumviye Imana barahiriwe. Abumviye Imana tuzoza mu ijuru. Abumviye Imana turahiriwe. Abumviye Imana tumeze uko turi. Abumviye Imana turahiriwe. Abumviye Imana araba uko musa, araba ingene mumeze. Abumviye Imana turahiriwe. Yesu ashimwe. Tugorore ibiganza byacu Imana. Imana yacu ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Oh, Imana irakora. Imana irakora. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Oh, tuzoyikorera. Tuzoyikorera. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Abansi b'Uhoraho bakamwunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Erega mwebwe abumviye Imana ntimugowe. Abumviye Imana sukumaramara. Abakurikiye Yesu Kristo, abakurikiye agakiza, mwakurikiye neza, mwacaguye neza, mwahisemwo neza, kuko mwahisemwo Yesu Kristo, mwahisemwo ubugingo budashira, mwahisemwo kuramba. Abumviye Uhoraho bararamba. Imana irabafasha, Imana ikabagirira neza.
abumviye Imana ntibapfa gukenyuka uko nyene, oya haba namba. Imana irabaha kuramba, Imana irabazigama kuko bumviye Imana, kuko bagendeye mu byagezwe by'Uhoraho, kuko bagendeye mu nzira zayo, kuko bagendeye mu mabwirizwa yabo. Ariko abantu batumvira Uhoraho barakenyuka, barakenyuka, ni ukuvuga ngo bagenda vuba, bapfa n'ingoga. Ariko mwebwe Imana irabaha kuramba. Haleluya, haleluya. Kuko twumviye Imana, Imana iraduha kuramba. Ivyo ni ivyiza iduha, kuko twumviye Imana, Imana iratuneshereza abansi bacu. Umwansi wacu ni Satani, umwansi wacu n'abadayimoni, umwansi wacu ni mpwemu mbi. Uwo muri kumwe si umwansi wawe, ujya mugendana si umwansi wawe, uyu ujya mugendana ni kiremwa c'Imana. Yamara umwansi wacu ni Satani. Umuririmbyi yavuze ngo umwansi wacu niwe Satani, naho yondungikira amarushwa, ndazi ko bimeze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro. Niko hariya mu ndirimbo havuga. Haleluya, haleluya. Nobagaburira ingano zisetse neza. Erega nitwumvira Imana, nobagaburira ingano zisetse neza. Ingano zisetse neza bivuga ngo ni ijambo ry'Imana. Umutsima w'ingano ntutera ingwara, oya haba namba. Umuntu arya umutsima w'ingano akawurya gose, nta ngwara n'imwe utera. Ntashobora kugwara diyabete, oya haba namba. Ntagwara zijya zindi ngwara, kuko umutsima w'ingano n'umutsima umeze neza. Umutsima w'ingano urakomeza, umutsima w'ingano urimwo imboga, umutsima w'ingano urimwo inyama, umutsima w'ingano urimwo amavuta, umutsima w'ingano urimwo ivyiza. Ese icompa abantu banje bakanyumvira, nobagaburira ingano zisetse neza. Tugorore ibiganza byacu Imana. Haleluya. Mwebwe ingene nababona mwariye ku ngano zisetse neza, muri beza pe, muri nyange, muri beza pe. Egaho nuko mwebwe mutibona, muri beza pe. Nobagaburira ingano zisetse neza, kuko mwarariye ku ngano zisetse neza. Igituma mumeze neza, mwarariye ku ngano zisetse neza. Wa mutsima w'ingano usetse neza. Vuge muti amen. Ijambo ry'Imana rero iyo ririko rivuga umutsima, riba ririko rivuga ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana, kuko hajya ijambo ry'Imana rivuga ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Hariya muri Yeremiya 15 ku murongo wa 16, uriko arahabona asome. Yeremiya 15 ku murongo wa 16, uriko arahabona asome. Hariya muri Yeremiya 15 ku murongo wa 16, soma ku murongo wa 16. Usome na rya Yesu Kristo. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe Uhoraho Mana ye n'ingabo. Kandi amajambo yawe yambereye ibihimbaro n'akanyamuneza, kuko n'ibihimbaro vyawe, kuko nitiriwe Uhoraho Mana ye n'ingabo. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Haleluya. Tugorore ibiganza byacu Imana. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Amajambo yawe yambereye akanyamuneza, yambereye ibihimbaro, yambereye ivyizigiro, kuko nitiriwe Uhoraho. Erega twebwe twaritiriwe Uhoraho, si ukwitirirwa Uhoraho gusa, oya ye, turi abana b'Imana. Haleluya. Turi abana b'Imana, turi abana b'Imana, turabararwa, turabaraganwa na Kristo, turi imfura z'Imana, turi imfura za Yesu Kristo. Yaraducunguye igorogota ku musaraba. None ijambo ry'Imana rivuga ngo ari hafi kuza, atujane ahari abariho tuba. Tuvuge tuti amen. Kandi
noba haza kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara bivuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuye mu rubavu rwa Yesu. Ubuki bwo mu mugina wo mu gitandara ni ubuki buryoshe pe. Ubuki bwo mu mugina wo mu gitandara ni ubuki buryoshe. Uri kurahekenya ico kimamara wumva kiryoshe. Ikimamara cyo mu mugina hariya wo mu gitandara wumva kiryoshe pe, ntikigira ibinyagu. Oya buba ari ubuki gusa bw'umutsama bumeze neza, kandi bugugwa menshi, ntibugugwa nka kujya kubundi buki bugugwa. Oya urabuhekenya ukaburya wafashe ikimamara ukumva ko buryoshe bugashika mu nda. Bishobanurwa rero ngo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Gitandara c'Imana reka ngongereko kubw'imbabazi zawe kera waramenewe ntonobo nkwihishemwo hokora kakwimana. Haleluya. Twebwiye turiko twihisha muri Yesu twagize gutya, tuba turi mu gitandara, tuba turi kubuki bwo mu mugina wo mu gitandara. Aho twihisha hari amajambo y'Imana, aho twihisha hari ubwiza bw'Imana. Iyo twumviye Imana turya ku mutsima w'ingano usetse neza. Iyo twumviye Imana turya ku buki bwo mu mugina wo mu gitandara. Amazi n'amaraso vyo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bombi. Urubanza rw'ivyaha ubushobozi bwavyo vyoye kuntsinda ukundi. Ubuki burakiza, harya ubuki burakiza. Umuntu arya ubuki arakomera. Ubuki burakiza. Umuntu arya ubuki arakomera, ngo buravura indwara zitari nke. Urabona ngaho muri mwebwe harimwo abaganga, abantu bize ibintu by'ubuhinga by'ubwenge, ariko kandi ubuki ngo burakiza. Burakiza kuko buva mu mashugwe, buva mu vyamwa, buva mu bintu byose Imana yaremye byo kwisi. Nukuvuga ngo burakiza. Hajya nuwo bwisiga ngo bumeze nk'amavuta, umubiri urahinduka, wari ufise indwara ugakira. Yamara rero ivyo bigombye kuvuga iki? Ni ijambo ry'Imana, ntimuze mwisiga ubuki. Oya haba namba, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimeze nk'ubuki. Ntimuze mwisiga ubuki. Ubuki mu burye gusa, mu burye, mu bukoze umukate, mu bukoze umutsima, mu bukoze ubuswage. Haleluya. Haleluya. Mu bukoze ikijumpu, mu bukoze umwumba tubugunyire wumvirize. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bigombye kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakiza, rirabohora. Yemwe abumviye ijambo ry'Imana barahiriwe. Yemwe abumviye ijambo ry'Imana murahiriwe. Murabona ingene musa ya muri nyange pe. Haleluya. Turi mwisi ariko ntiturabisi, turi nyange pe. Yamara nagomba kugaruka rero, twebwe murumvise impera yacu. Impera yabumviye Imana murayumvise. Twebwe twama tujya mu majambo y'Imana, tuvovota mu majambo y'Imana. Imana iratugaburira, Imana iratugendera. Hajya ndiko nasenga ndangamize mwijuru ndabona Imana ikangendera ikambwira ngo hariya, ikambwira ngo hariya, ikambwira ngo hariya.
Imana ni nziza, Imana ni nziza. Oh, nobagaburira ingano zisetse neza, nobahaza kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Ivyo namaze kubabwira ko ari rya jambo ry'Imana, kandi Imana iradutsindira basi. Oh, kuko tuyumviye Imana iradutsindira basi. Ariko iyo mutumviye Imana, iyo abantu batumviye Imana, Imana irabarekurira basi, irabarekurira basi bakabakubita pe. Yesu adufashe. Yamara rero aba bantu batumvira Imana hariho ibihano bazohabwa, ariko kugira ngo tuze gushika neza ku bihano bazohabwa, turabe hamwe nasoma mu Baheburayo, tuzingurure tugende neza buke buke. Kuko namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha, ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba no gutsindwa n'urubanza no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Abantu bakora ivyaha ibigirankana kandi bamaze guhabwa kumenya ivy'ukuri baragowe. Nidukora ivyaha ibigirankana, icyaha c'ibigirankana ntigiharigwa. Hariho ivyaha bidaharigwa. Hajya ukora ivyaha ukora ivyihanika. Icyaha c'ibigirankana ni Bibiliya bivuze, nta kimazi cyavyo kiriho. Oya, namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, nta kimazi cyavyo kiba kikiriho, kuko ntucihana, ntiwemera ko ari icyaha. Mwemera kubarira ngo wakoze icyaha utoya, kuko bagikoze ibigirankana. Abagenzi bawe barakubarira ati wakoze icyaha utoya, kuko babikoze ibigirankana. Mugabo haba hasigaye kwitega iki? Igihano, gucirirwa urubanza. Ubu Yesu yicaye ku ntebe y'ikigongwe, ntaricara ku ntebe y'imanza. Oya, Yesu ari ku ntebe y'ikigongwe, ariko aratanga ikigongwe. Arabona ngo Yohana, Petero, Andereya agiye imbere yiwe, agashamugirira imbabazi. Imana ni nziza. Arabona ngo Mariya na Mariyana na Baranadeta, arabona na babandi ba Superasi baraza, agacabagirira imbabazi. Imana ni nziza. Ariko abatumvira Imana barindiriye ibihano, bararindiriye ibihano, gucigwa kwiteka, umuriro uzorigata abansi b'Imana. Ukengereye ivyagezwe vya Mose, ivyabona 2 canke 3 biramwicisha atakigongwe. Ukengereye ijambo ry'Imana, agakengera ijambo ry'Imana, ngo ivyagezwe biramutsindisha atakigongwe. Mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa birushirije cyane, asiribanza izina ry'umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari gihumane, agacokora mpemu w'ubuntu. No kuvuga umuntu acokoye mpemu, agacokora mpemu yera, ntagirirwa imbabazi. Oya, biragoye ko asubira kwihana amaze gucokora mpemu yera. Uri kuravyumva? Amaze gucokora mpemu yera. Hajya rero icyaha cyo gucokora mpemu yera ni cy'abantu banini canke abantu bakuze, nibo bacokora mpemu yera igihe bibagoye. Ariko abakristo, abantu bato ngaho naho bibagora, ntibacokora mpemu yera, kuko bobo barangara
bahora bavuga ngo umukristo ntabwo arangara, ukazuhura yiyangariye, yagiye hariya yagiye hariya yagiye hariya yagiye hariya, ukazubona agarutse bica byoroha. Ariko urabona ngaha nk'aba mwarimu arabura kumira ko hama azokorokere hariya, ashatangura gushokora mpe mu buntu, umuntu angana nk'uko ngana. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ivyo ni ibyaha binini binini. Rega hariho ibyaha binini binini, abakristo bakomeye banini nukuvuga banini babandi bakora ibikorwa, bamwe badukorera ibikorwa ngaho, bamwe banini aho mbere hariho nabitwa abapastori bari aho bitwa ba mwarimu, hariho nabandi ujya rero ubonye arakorotse acatangura gucokora mpemu w'ubuntu. Erega wowe ntiwomenye ingene ucokora mpemu w'ubuntu. Birateye ubwoba gukorokera mu biganza by'Imana. Ntucokore mpemu w'ubuntu, guma kugakiza uhatanguranye ibihe bigoye. Uwo muntu rero biragoye, ariko kuko Imana ibona hose hari aho hagirirwa ubuntu ugahura, kuko Yesu acicaye ku ntebe y'ikigongwe, aragiriwe ikigongwe, arihanye, ararize, aratembagaye imbere y'Imana. Imana ikamuraba, kuko Imana iraharira, Imana irakiza, Imana n'umuvyeyi, Imana n'umutabazi kamutabara. Yesu adufashe, kuko tuzi yuko wavuze atuguhora n'ukwanje ni jewe mbasubiriza mu nkoko, kandi uhoraho azoshira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Abantu ngo bacokora mpemu yera, abo ngo baragowe, baba bakorokeye mu biganza by'Imana, abo ngo bazohabwa igihano pe. Twebwe mugabo ntiturindiriye ibihano. Bangahe barindiriye ibihano? Oya ntimumanike. Yesu adufashe. Twebwe turindiriye kuja mu ijuru. Twebwe turindiriye kuja mu ijuru. Turetse Yesu kwaza ngo aduhe impera. Amen. Nderetse uwo mwami wanje uwo twasezeranye, nderetse uwo mwami wanje uwo twahanye impeta. Ndamukumbuye, reka kunshamaza hari ico nirerekeye. Haleluya. Twebwe ntiturindiriye ibihano, oya turindiriye impera. Ku munsi turya umutima usetse neza, ku munsi turya kubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara, ku munsi turatabarwa. Yamara abanyavyaha imborerwa barindiriye ibihano. Twebwe rero niturindiriye ibihano, oya turetse umwami wacu Yesu Kristo kwaza akaza kuduhamagara. Randevu yacu ni ku bicu. Haleluya. Vuge muti amen. Randevu yacu, amasezerano yacu ni ku bicu. Mpemu yera akaduterura tugasanganira Kristo. Amen. Igihano ca mbere abatumviye Imana bazohabwa. Igihano ca mbere abatumviye Imana bazohabwa. Matayo 25 ku murongo wa 30. Ingo mwari musomere. Ingusome Matayo 25 ku murongo wa 30. Igihano ca mbere abatumviye Imana bazohabwa
Dusome mu izina rya Yesu Kristo. egome N'uyo muntu wanje w'imburakimazi nimumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryana insya z'amenyo. n'uyo muntu wanje mubi w'imburakimazi nimumute hanze mu mwiza, niho hazoba insya z'amenyo. Abantu batumvira Imana hanze mu mwiza, abantu batumvira Imana hanze mu mwiza, abantu batumvira ijambo ry'Imana hanze mu mwiza, abantu batumvira Yesu Kristo hanze mu mwiza, abantu batumvira mpwemu yera hanze mu mwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'uyu muntu wanje w'imburakimazi yaza gucuruza itaranto akayinyegeza mu kuzimu, agashatangura gutukana, nje kumwaka itaranto yanje nkamwaka n'inyungu yayo, akayihebura kubera tumvira hanze mu mwiza. Hari umuntu agomba hanze mu mwiza? Oya, ntihagire umanika. Inyuma ni habi, hanze ni habi. Yesu adufashe. Abatuvuyemo bakaza hanze mu mwiza barakuburutse. Yesu adufashe. N'uyo muntu wanje mubi w'imburakimazi nimumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira n'amaborogo no kuryana insya z'amenyo. Ico ni igihano. Isi ya none, abantu ba none bari hanze mu mwiza. Mbega mureko murabibona ico gihano abantu bariko baragikora. Abatumvira Imana hajya bari mu gihano, bariko barakora igihano. Abatumvira Imana bari hanze mu mwiza. Bamwe bapfira mu byaha, abandi bapfira mu magorwa, abandi bapfira mu mibabaro, bari hanze mu mwiza. Yamara twebwe bakijijwe, kuko twakijijwe niyo bizitse umuntu akagenda gahwera. Bibiliya ivuga ngo mbega twebwe tuja hehe? Turaruhutse pastori, turaruhuka. Nukuruhuka imibabaro, nukuruhuka amagorwa, nukuruhuka amarushwa, nukuruhuka ubutame. Twebwe turaruhuka. Tugorore ibiganza byacu. Haleluya. Yamara abatumvira Imana hanze mu mwiza, nico gihano bariko barakora hanze mu mwiza. Matayo 8:12. Dusome Matayo 8:12. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abana b'ubwo bwami, abana b'ubwo bwami, ni kuvuga ngo ubwami bwa Satani, ubwami bwa wa mubi, bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryana insya z'amenyo. Abana ba wa mubi, abana ba Satani, abana batumvira Imana bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira n'amaborogo no kuryana insya z'amenyo. Mbega muraza abana wa mubi nubi iyo bari aho utahira ubwiye ngaha mu gisagara ukagenda hari usanga abana ba wa mubi bari mu marira n'amaborogo. Bamwe bari mu kabare, abandi bari mu bihimbaro vyabo, abandi bari mu bintu bitagira ikimazi, abandi bari hariya, abandi bari hariya. Ariko twebwe turi hano mu ngoro y'Imana turiko turaririmba tunezerewe. Haleluya, haleluya. Ndaririmbira Uhoraho n'intsinzi y'agahebuza, yasutse ingabo za Faraho mu kiyaga gitukura. Uhoraho ni we mwungere, Uhoraho ni we ndirimba, yampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanje. Twebwe turiko turaririmba abana ba wa mubi hanze mu mwiza, abana ba wa mubi hanze kwa Satani, abana ba wa mubi bari mu mwiza. Ico ni igihano Imana yahaye abanyavyaha. Yamara twebwe nituri hanze mu mwiza, turi mu muco wa Yesu, turi mu ishengero,
turi mu ijambo ry'Imana nico navuze ngo muri nyange pe muri beza ntimworaba ntawe utobipfuza tugorere ibiganza byacu Imana mwaravuye mu isi pe none gabene data dukora iki mbega none dukora iki turi mu isi y'amarahi turabisi twebwe turi mu isi y'amarahi turabisi ko turi mu isi rero ibihunguruka biraduhungurukirako haraho ibihunguruka biduhungurukirako hagiye ugiye mu muduga aranakunda kugenda mu muduga ndaye kuvuga ubutumwa nkajana n'abantu mu muduga hama rero nashitse hariya imbere yuko nigisha nabanza kuraba ngafunura imifuko kugira ngo ndabe ibihunguruka byo bavyagiyeyo ninaza gukorayo simbe nayicaranye n'umuntu afise itabi ngo itabi giwe ribe ryahurungukiye mu mufuko wanje n'ubu hari yagati sinzi ingene kagiyeyo hari yagati sinzi ingene kagiyeyo uzuba n'ibihunguruka vyaguhurungukiyeko bivuye hehe bivuye mw'isi ibihunguruka bikaza bikaguhurungukirako ukaraba mupfaso n'igitambara kikaguhurungukira ibihunguruka bigahurungukira ku gitambara ibihurunguka bigahurungukira kuri ya mvutano yawe bigahungukira kuri ca gitenge cawe nawe wari washwingitse ukwiye kuzuraraba rero none mbega twebwe dukora iki cyo twokora rero nagomba ngo tugisome mu gitabo c'abaroma 13:11 ingo nawe mwari musomere soma 13:11 dusome 11 havuga ngo nuko mwame mugenza mutyo kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura none agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye mwari ubu rero biracikamwa ubu rero birakomeye kurusha wa munsi twatangura hamwe mbere amen ijoro rirakuze bugira buce nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza twiyambura ibikorwa by'umwiza bya bikorwa by'isi tuvyiyambure pe twambara ibigwanishwa by'umuco tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango tudadandahirwa ngivyo bikorwa by'umwiza ivyo rero nta mupenekota akabikora ntimuborerwa kandi ntimudandahirwa tutaborerwa ivyo ntimubikora mugabo nta mupenekota kiborerwa baba pentekote ni beza tudasambana tudakora iby'isoni nke yemwe abavuga iby'isoni nke ukazuhura rikaravuga amajambo atari abana bumva gwaruka gumva avuga ibiteye isoni agenda arakora uwo muntu ni mubi uwo muntu rero ivyo bintu abikura mu mwiza abikura mw'isi abikura hehe mw'isi shishikara usoma tudatongana abantu batongana ukazuhura yamara atongana yamana imitongano ngo iva hehe iva mu ngingo zanyu tutagira ishari abantu bafise ishari yakubana wambaye agahuzu keza waronse agafaranga kumbe wifitiye akaduga agatangura kukugirira ishari ariko mwambara umwami Yesu kandi ntimubabare ivy'umubiri ngo mukore ibyo wifuza amen ariko dukore ibyo mpemagomba yicarire mwarimu iyicarire twiyambure rero ivyo twiyambure gutongana twiyambure inzigo twiyambure ishari twiyambure ivyipfuzo by'umubiri twiyambura inzigo twiyambura ubushakanyi twiyambura ubusambanyi hanyuma nitwiyambura ivyo tuzoza hariya mu bwami bwo mwijuru ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara ni gwacu umutima usetse neza ni gwacu kunesha abasi bacu ni twebwe kuko twozoba twiyambuye ivyo byose ijambo ry'Imana rivuze abumvise ijambo ry'Imana bakaryakira Imana ibahezagire nindagomba kwiyambura vya bindi kumbure hariho n'ikintu uhaguruke Yesu ni mwiza hano hantu harashasha ibirago hano hantu ni heza ingo twiyambure
twiyambure isi, twiyambure ibiyago bibi, twiyambure imvugo mbi, twiyambure amajambo mabi. Ingo hano tugusengere, ngwino tugusengere, ngwino tugusengere. Ingo nyarukuze tugusengere, zuranyarukuze tugusengere Imana, zuranyarukuze wiyambure ibikorwa by'umwiza, zuranyaruka nuze ningoga tugusengere, nyaruka ningoga tugusengere Imana, nyaruka ningoga uze tugusengere Imana. Wambare umwami Yesu, wambare Yesu, aha twebwe twambaye Yesu. Ingo tugusengere, ingo tugusengere Imana, ngo tugusengere Imana. Pfukame ngaho imbere, pfukame ngaho imbere tubasengere, pfukame ngaho imbere tubasengere. Pfukamaho mugeze, pfukamaho mugeze muce bugufu, umuntu wese napfukama hageze. Nimuze haracariho ngaho imbere, nyaruke tubasengere Imana. Hanyuma rero aho uzoba upfukamye ubwira Imana uti Imana ngirira imbabazi, naracumuye none mbabarira kuri kijya na kiriya. Imana irakubabarira. Hanyuma rero kiratwikirirwa, uzocuza ubonane na pastori, uzocuza ubonane na mwarimu, uzocuza ubonane n'abakozi b'Imana. Baririmbyi, ega niyinga ryera, murazi riyinga, niyinga ryera, niyinga yo kwiyeza. Namwebwe hakagira igihunguruka kiba caraguhungurukiye. Abaririmbyi nta byaha bagira, ariko haraho habaho igihunguruka. Uraraba, raba mu mutima, raba mu bwigobeko bw'umutima, uca upfukama aho nyene mu ntebe, uhaguruka upfukama aho nyene mu ntebe, tugusengera Imana. Mwizina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mwizina rya Yesu Kristo, maraso yawe abeze, maraso yawe abatunganye Mana. Ivyo vyose vyabagoye, ivyo vyose vyabashize kure yawe, ivyo vyose vyabanduje, amaraso yawe Yesu abeze, amaraso yawe abatunganye. Kucicaye ku ntebe y'imbabazi, baremeye ko arabatsindwa, barafukamye munsi y'umusaraba kugira ngo ubaharire, ubatsindanishirize, bavano bagiriwe imbabazi. Kandi Mwami Yesu Kristo ubigishe guhagarara neza, kwirinda ibibanduza, kwirinda ibashira kure yawe. Urakoze kubahariye, urakoze kubagira imbabazi. Amazina yabo yandikwe mu gitabo c'ubugingo, bave mu gitabo c'urubanza, baremeye guca bugufi. Amaraso ya Yesu Kristo mwagazi w'intama w'Imana abuhagira ubuhumane bwose. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abagwaye haguruke bahagarara aho bari, pastori nawe yongere kubasengera. Abagwaye bahaguruka aho bari, pastori abasengere. Mwami Imana yacu, turagushimiye Mwami ko uri Imana y'amasezerano. Umugurura ibimuga, turagushima Mwami ko bakumviye, ubagaburira, ukabakiza, ukabasomora, ukabaha umuti usomora hariya mu bugingo. Turagushimiye Mwami ko ijambo ryawe ry'ubugingo rivuzwe. None Mwami nguko bakwizeye, abana bawe barahagaze Mwami kugira ngo bakorere igitangaza. Turasabye umwe wese agwaye, wowe urabona ingwara agwaye, turasabye kugira ngo umukize mu izina rya Yesu. Turakankamiye indwara iyo ariyo yose, naho abaganga baramubariye kwidakira, ariko iwawe byose birashoboka. Nta na kimwe, nta ngwara n'imwe idakira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kandi byose birashoboka kuko bishobokera uwizeye. Turabasabiye rero Mana nguko bizeye, nawe ubakize, kandi nabo bazoguhesha icubahiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Mwese abumvisha ijambo ry'Imana bakaryakira, Imana iduhezagirane twese mu izina rya Yesu.